rintera umunezero kuko ankikije urukundo nzama ndamutazira izina ryiza pe kuwa 15 ukwezi kwa mbere 2022 ku munsi wa karuhuko samedi saturday igerekezo ya 15/0 uyu mwaka wa 2022 abera bose bafise umunsi mukuru wo gushima Imana no gusangirira hamwe. Tuzozinduka twese twiyeza kandi dushima Uhoraho Imana tumutazira. Inyuma yaho tuzozanya ibirenge duce dukora isangira ryera. Mu gushima gutazira no gukengurukira Uhoraho Imana yacu tuzoca dusangira hamwe ivyo umwe wese yazanye canke ivyo twateguriye hamwe. Inyuma yaho umwe wese azoca asubira kumuhana iwe. Abizera bazobikorera ku masengero no ku bicaniro, ariko aho bitahari bazobikorera mu ngo zabo. Abegeranye bazoje hamwe kumuhana kuri uwo munsi udasanzwe wo gushima, kozanya ibirenge no gusangira. Urutonde: icambere gushima Imana, icya kabiri kozanya ibirenge, icya gatatu isangira ryera, icya kane gusangira ibifungurwa. Abasanzi babinginzi bihangagera ry'Imana bazoba batanguye abo masengesho yo gushima no kunezerwa Uhoraho Imana bari kumwe n'abarongozi kuva kuwa abantu Vendredi Friday igerekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 2022 gushika kuwa muco Dimanche Sunday igerekerezo rya 16 ukwezi kwa mbere 2022. Umwami wacu Yesu Kristo yamamare.